Imana ishimwe cyane. Sinza guteba mwami Imana ndaguhaye icubahiro ku mwanya mpaye wo gusangiza bwoko bwawe ijambo ya nyuma ribinjiza muri umwaka mushasha. Mana ndasaba ngo imitima yacu uyihe gufata ingingo kandi ingingo ibereye iva kuri wewe. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Nanje nsabye kurongorwa nawe mu izina rya Yesu nsenze. Amen. Ikintu ukwiye kugumya cyane. Ikintu ukwiye kugumya cyane. Une chose à garder. Novuga jalousement. Une chose à garder. Ikintu ukwiye kugumya muri vyose. Turaza gusoma Yohani wa mbere igice cya 5 umurongo wa 4 gushaka wa 5. Yohani wa mbere igice cya 4 igice cya 5 umurongo wa 4 gushika ku wa 5. Badusomere. Kuko icavyawe n'Imana cyose kinesha isi, iniyo ntsinzi yacu yatsinze isi no kwizera kwacu. Ninde atsinda isi atari uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Parce que tout ce qui est né de Dieu, ikintu cyose cavyawe n'Imana, bakoresheje mu gifaransa ngaha ngo triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. Double point, notre foi. Ngo ngiyi icavyawe n'Imana cyose kinesha isi. Ngo ngiyi ntsinzi yacu yanesheje isi. Mwumvise ari iki? Sinzi ko mwahumvise aho hantu. Ni iki? Ukwizera kwande kwacu. Celui qui triomphe du monde, qui est celui qui triomphe du monde? Ninde anesha ici, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Atari wa undi yizera ko Yesu ari we mwana w'Imana. Tubaye mwisi hari intambara nyinshi. Isi irimo ibibazo byinshi. Dutegwa n'umugwanizi uko bukeye uko bwije arondera kugira ngo ashikire akure mu nzira yo kugoroka, akure bamwe mu nzira y'Imana. Ugira ngo urizeye umugwanizi agahaguruka, mwariko murumva intaye, umugwanizi agahaguruka akagwanya kwa kwizera kwawe. Iyi si turimo irimo ibibazo byinshi, ariko umwanditsi Yohani yarandikiye aba bantu ababwira ngo hamwe n'ivyo muri ino si naho hari ibibazo, hari intsinzi iduha kunesha isi. Ico kiduha kunesha isi turashobora kukironka ngo nukwizera kwacu. Ukwizera kwacu kuduha kunesha isi. Iyo bariko baravuga kunesha mu gifaransa bakoresheje le mot triomphe. Triomphe iratandukanye na victoire. Victoire ni intsinzi, ariko triomphe ni intsinzi rushirije kuba intsinzi, kandi ni intsinzi yo kumugaragaro. Ni intsinzi, c'est une victoire éclatante. Ni intsinzi igaragara. Iri jambo Yesu yarikoresheje mu Bikorosayi igice cya 2 umurongo wa 14 na 15. Bibiliya Paulo arabivuga ariko akoresha icabaye igihe Yesu yari ku musaraba. Aravuga ngo ahindura ubusa icanditswe cyatwagiriza kandi cyadutindisha. Yesu yahindura ubusa cacete cyatwagiriza akibamba ku musaraba. Agikuraho akibamba ku musaraba. Yambuye ibigwanisho abakuru n'abatware. Yambuye abakuru n'abatware ibigwanisho. Abateterereza ahabona mu maso ya bose. Bibiliya ivuga ngo abateterereza ahabona, mu gifaransa rero bacavuga rya jambo rivuga ngo il a dépouillé les principautés. Yase abafise ububasha abakuru ububasha. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ngo yabamaramaje yabatetereje ahabona mu maso ya bose abanesheresheje uwo musaraba. Abizera muti haleluya. Iri jambo triomphe
rigarutse kuvuga icyabaye wa munsi Yesu yari ku musaraba. Igihe Yesu yari ku musaraba ntiyari intsinzi isanzwe, ahubwo yari triomphe, yari intsinzi irushije kuba intsinzi, yari intsinzi igaragara, yari intsinzi aho watsinzwe amaramazwa ku mugaragaro publiquement, agatwagwa yambaye ivyatsi yamaramaye yabuze ingene yifata. Iyo niyo ntsinzi bibitubwira twaronse ku musaraba. Abizera igikorwa cyabaye ku musaraba. Haleluya, Yesu ashimwe. Iyo niyo ntsinzi turonka igihe turi muri Kristo Yesu. Basubiye kubivuga rero yuko natwe turashobora gutriompha, turashobora kunesha, kurushirizaho kunesha igihe tufise ukwizera muri wa wundi yaneshe, yarushirizaho kunesha. Ngiyi si turimo, iyi si turimo ntidushobora kuvuga yuko twoshobora kubaho ngo dukire kubw'inkomezi n'ubwenge n'ububasha bwacu, ariko ikidufasha kunesha ino si ni ukwizera kwacu, ni ukwizera kwawe. Mpindukira ubwire mugenzi wawe ati ntutakaze ukwizera, ntutakaze ukwizera. Intsinzi Imana yashize à la porte, Imana yashize ahabona, iha uwo wese ayizeye. Si yiva ku bwenge, si yiva ku bubasha afise, ariko ni intsinzi iva mu kwizera. Umuma wese ngaha awufise n'udafise, wize n'utize, ariko iyo wizera uranesha isi mu izina rya Yesu. Tunesha isi, tunesha isi kuko twizeye uwanesheje igikorwa cyo kumusaraba yaragitsinze. Haleluya. Bene data, nagomba ndababwiza ukuri, muri ino si abantu benshi barafise ibintu byinshi bizera. Bamwe bafise ibyo bizera, bamwe bizera mu butunzi n'ibintu bifatika. Ubutunzi n'ibintu bifatika, baravuga ngo mfise money, mfise amahera, mfise ubuzima. Abandi bati money talks, amahera aravuga. Abandi bati amahera nibwo buzima. Abandi baravuga ngo jewe nizera ko Imana yampaye ubwiza n'inkomezi. Abandi bizera muri beauté et force physique. Kondi kigatanya nta muntu numwe azompangara, ko nisize meze neza abahungu bose ndashobora kubakurura. Bamwe barizera niyo ariko ararengana yumva umenga afise power, afise power kuko abantu bose barahindukira kumuraba. Abandi baraga ivyuma kugira ngo berekane yuko bagezweho kandi atakintu na kimwe cyo bashobora. Haravyizegwa byinshi hano ku isi. Abandi barizera yuko kubera bagenzi bafise, abavyeyi n'abantu bafise abantu benshi, ivyo byose sinzobura uwumfasha. Ndiko ndiga ariko kandi nafise ukora hariya muri presidence azoma akazi. Ukwizera ni kuri ahandi, ruri kuri mu bantu, kuri mu bavyeyi, kuri mu bagenzi afise. Ukwizera bamwe bagushize muri ivyo, abandi n'abahanga mu bwenge. Agukoreye igiharuro, ico giharuro nta numwe atoka, kandi yaje kugikora akagira ngo ce qu'il fallait, ahejeje ce qu'il fallait démontrer, acashira hasi ingwa akababwira ati ninde yogishobora. Arizera kwaza ubwenge, kandi ubwo bwenge bwiwe yumva umenga bushobora kumushikana ahantu hose. Abandi bararondera ijoro n'umutaga, barondera ubwenge kuko bibaza ko aribwo bizobabeshaho. Hasi hejuru urarondera ubwenge kugira ngo ubone kuzobaho. Ariko nashaka kubwira ngo ibintu byose mpejeje kuvuga bizozingwa bizohera, ariko itazohera no wizera Kristo Yesu. Bariza mugenzi wawe uti we wizera iki? Wowe ukwizera kwawe kuri he? Wowe ukwizera kwawe wagupashije he? Ukwizera kwawe kuri place he? Gucumiswe he? Gushinzwe he? Paulo yandikira abanyefeso ngo ukwizera kwanyu kuba ugushikamye gushinze muri Kristo Yesu.
nico gituma uyu mwaka tuzovuga cyane ivyo twaronse n'ivyo tuzoronka n'uburinzi dufise hehe n'ukwizera kwacu kuduha kunesha isi, tunesha isi kuko duhagaze muri ukwizera. Si ibintu dufise, si ubwenge dufise, ariko twizera. Nyereka wa muntu yabra ku musaraba agahambwa, ariko umunsi ugira gatatu akagira iki? Akazuka. Ubu ntakiri mu mva, ariko imva yiwe iruguruye. Haleluya! Imva yiwe nuno munsi iruguruye. Bisigura ngo nakiri mu mva, ariko ari iburyo bwa data, ariko kandi ari no mu mitima y'abamwizera. Bariza mugenzi bati hajya ariyo canke hariyo ubwenge, hariyo ubutunzi, hariho ubwiza, hariyo inkomezi, hariyo ibintu bihera, hariyo abagenzi. Yesu ashimwe. Ukwizera kwacu gukwiye guhagarara gwashikama muri Kristo Yesu. Reka ndababwira uwo Kristo Yesu. Abakolosayi igice ca mbere umurongo wa 13, mwumve uwo uko kwizera kwacu dukwiye kugushingamwo uwo ari we. Umviriza. Yadukijije ububasha bw'umuzimagiza atwimurira mu bwami bw'umwana we wakunda. Uwo Kristo yadukuye mu mwiza atujana mu bwami bw'umwana wayikunda. Muri uwo niho dufise ugucungurwa, niko guharirwa ivyaha vyacu. Murinde? Muri Kristo. Muri Kristo niho hari ugucungurwa, ni harugwa ivyaha vyacu. Niwe shusho y'Imana itaboneka. Niwe shusho y'Imana itaboneka. Niwe mfura mu vyaremwe byose. Niwe mfura mu vyaremwe byose. Kuko muri we ariho vyose vyaremewe. Muri we niho vyose vyaremewe. Ivyo mwijuru n'ivyo mwisi. Umviriza ndakimandanye no mu Gifaransa tujane. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Ibiboneka n'ibitaboneka. Trône. Uri intebe z'icubahiro. Souveraineté. Urubwami. Principauté. Urubukuru. Pouvoir. Urububasha. Tout a été créé par lui. Byose byaremwe nawe. Et pour lui. Biremegwa kuba ivyiwe. Byose byaremwe nawe. Biremegwa kuba ivyande. None ivyawe nibihe? Ivyawe nibihe? Vyose vyaremwe nawe biremegwa kuba ivyiwe. Icubahiro kibiciwe ibihe bidashira. Umviriza bandanya gushika kuri 19. We yabayeho byose bitarabaho. Il est avant toute chose. Kandi muri we byose niho bifataniye. Et tout subsiste en lui. Niwe mutwe w'umubiri. Il est la tête du corps. Niwo shengero. De l'église. Kandi niwe ntango. Il est le commencement. Niwe mfura mu kuva mu bapfuye. Le premier-né d'entre les morts. Kugira ngo abagaheta muri byose. Afin d'être le tout. En tout le premier. Alléluia. Abagalatiya 3 umurongo wa 26 naho Paulo arabandanya ababwira ingene ukwizera kwacu gukwiye kugushira muri Kristo. Umviriza 3:26. Mwese muri abana b'Imana kubera iki? Kubera ukwizera Kristo Yesu. Kwizera Kristo Yesu kwaduhaye gucika abana b'Imana. Timoteyo wa 2 igice ca mbere umurongo wa mbere. Timoteyo wa 2 igice ca mbere umurongo wa mbere. Jewe Paulo intumwa ya Yesu Kristo. Intumwa ya Yesu natoranijwe mu kugomba kw'Imana. Ndabihawe n'isezerano ry'ubuzima riri muri Kristo Yesu. Nahawe isezerano ry'ubuzima. Mu Gifaransa ngo les promesses de la vie qui est en Christ Jésus. Isezerano ry'ubuzima riri hehe? Ndababaza riri hehe? Hari bavuga ngo ujya mu ntara y'ubuzima nimba atari muri Kristo Yesu nta sezerano ry'ubuzima afise. Ariko isezerano ry'ubuzima riri hehe? Muri Kristo Yesu. Abanyefeso igice ca mbere umurongo wa 3 umviriza aha naho hararyoshe. Avuga gute? Abanyefeso igice ca mbere umurongo wa 3. Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo iragahezagirwa. Yaduhezagiriye ahantu ho mu ijuru imihezagiro yose yo mu mpwemu mu buryo bwose hehe? Muri Kristo. Muri Kristo niho twahezagiriwe imihezagiro yose y'ahantu ho mu ijuru. Takaza ibintu byose ariko ntuzutakaza ukwizera muri Kristo Yesu.
icyo ukwiye kugumya hejuru ibindi byose ni ukwizera. Nimba udafise ukwizera muri Kristo Yesu, rino joro ntirigusige. Haleluya. Mbwira mugenzi wawe uti rino joro ntirigusige. Ukwizera kwawe uguplace, ugukure muri bya bindi twame tuvuga bitari byo, ariko ugushinge hehe muri Kristo Yesu. Umviriza ijambo Yesu bwiwe imbere yuko afatwa ngo apfe, yasize akoze avant yuko apfa ngo apfe ku musaraba. Hari ikintu yakoze abwira Petero, hari ikintu yasengeye Petero. Luka 22:31-32 aravuga ati Simoni, Simoni, Raba Satani yabasabye ngo bagosore nk'ingano. Satani yabasabye ngo bagosore. Nabonye mfatwa namwe muhunga, nabonye mwiruka muhunga. Yabasabye ngo bagosore nk'ingano. Ariko we nagusengeye ngo kwizera kwawe ntiguhere. Nagusengeye, sinagusengeye ngo uzuronke amadovize. Nawe ni wamara guhinduka uzurindire. Nagusengeye ngwiki gasubira mu kayakana. Ariko we nagusengeye ukwizera kwawe ntiguhere. Niyamusengeye ngo aronke amadevize, niyamusengeye kugira ngo aronke promotion mu kazi, niyamusengeye ngo ifizi double double, niyamusengeye ngo aronke umufiance, yarafise umugore, niyamusengeye kugira ngo atunge. Ariko icyo yabonye kiri très important kirita ibindi byose cyari giki. Haleluya. Sinzi ko mwavyumvise. Yari gushobora kumusengera ibintu byose turiko turihutira gusenga hano ku isi, ariko ivyo byose Bibiliya vyita ngo ni inyongera. Ngo mubanze murondero bwami bw'Imana ukugoroka, ngo bisigaye byose muzogira iki, muzovyongerwa. Araraba Petero, araraba n'abayigishwa bose, aravuga ati nagusengeye ngo kwizera kwawe ntiguhere, nutakaza ukwizera. Ariko kandi ngo niwamara kugaruka, niwamara kwihana, niwamara guhindukira, uzukomeze bene so. Niwamara kugaruka no kuvuga ngo azobagize iki? Hagaruka nde? Wagiye. None ntimwabonye yuko Petero bamaze gufata Yesu yaciye ayakoramo, yari yagiye. Ariko icyamugarukanye ni giki? Nuko Yesu yamusengeye ngo kwizera kwiwe ntiguhere. Ndagusengera ngo umwaka ukwizera kwawe gushingwe, gushikame, gushingwe hehe muri Kristo Yesu. Bisubiramo, gushingwe hehe. Ni gushingwe mu promotion, ni gushingwe mu bwiza n'ubwenge ufise, ariko kwizera kwawe gushingwe muri Kristo Yesu. Haleluya. Aramusengera kuko yabonye ko aza kugenda, ariko niyagaruka. Petero ku munsi wa Pentecote niwe yahagurutse abwira abandi bose banyegeye bati ibi bene data ntimwibaze ngo ni abantu baborewe, ntibaborewe, ariko n'isezerano rya wa undi mwica. Arubahuka avuze ngo wa undi mwica ntiyagifise ubwoba, yari yuzuye ukwizera muri Kristo Yesu. Ngiki ikidutuma dushobora no guhagarara tugashikama. Umwanditsi w'Abaheburayo yaranditse rino jambo mu Maheburayo igice c'10 umurongo wa 38. Mwumva ijambo yavuze, umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Ariko niyasubira inyuma ntazohimbara umutima wanje. Niyo njorora niyasubira inyuma ntazohimbara umutima wanje. Umugororotsi azobeshwaho neki? Nagira azobeshwaho n'umushahara mwiza, nagira azobeshwaho nuko afise abamurera, abaguma bamwitaho, intendance nini. Umugororotsi azobeshwaho neki? Kubera iki? Kuko ukwizera kugufasha kunesha n'igihe hari intambara. Umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Ikinezera umutima w'Imana nuko kwizera kwacu kuba place muri Kristo Yesu. Niho honyene bidashoboka yuko ubuzima bwacu butakara, ariko muri Kristo Yesu turazigamwa. Haleluya. Hari umuririmbyi yaririmbye indirimbo nuko umwanya ugiye, iyo ndirimbo yavuga ngo ayiye gumamo, muri Yesu gumamo, iye gumamo. Mwibaza ngo ni hehe? Ni hehe? Muri Yesu. Haleluya.
ndaza kuvuga iki kintu, nimba wemeranya nanje uraza kuvuga aho ukwiye kuguma. Haleluya. Nimba watakaje akazi, ugasonza, ugategwa n'indwara, ukatakaza ivyizigiro, abantu bose bakaguta, ariko ntubuze utakaza ukwizera muri Kristo Yesu. Kuko twaronkeye ugucungurwa no guharigwa ivyaha, ivyo byose twabironkeye muri Kristo Yesu. Ubugingo budashira buri muri Kristo Yesu. Ninategwa nze menye ko ukunesha nzokubonera muri Kristo Yesu. Icyo dukeneye cyose tugisanga muri Kristo Yesu. Amahoro n'umunezero biri. Mbwira mugenzi wawe uti gumamwo muri Kristo Yesu. Ntuzogumamwo physiquement, ntuzogumamwo mu buryo bw'umubiri, ariko uzogumamwo mu kwizera. Niba buri kurategwa, niko warigeragezwa n'ivyaha, ivyaha bikakugerageza, wibuke yuko igihe wizera Yesu washize ukwizera kwawe hehe? Singa muri Kristo Yesu, guma muri Kristo Yesu. Uyu mwaka ukubera umwaka mwiza, kuko aho niko ndakubwira niho Yesu yasengeye Petero, niho yasengeye abigishwa biwe ko bakwiye kuguma. Uno munsi twaratakaje intumbero, rimwe na rimwe turifuza cyane ko tubona ibintu biri physique palpable, ibintu biboneka bifatika, ariko ivyo bintu ndashobora no kubironka ntari muri Kristo Yesu. Vyo maririki, ariko hari umugisha igihe Bibiri ntahuza ngo imihezagiro yose y'ahantu ho mu ijuru twayihezagiriwe hehe? Nuko rero ugumye kwizera kwawe muri Aiye gumamo, Mami Yesu gumamo, agira neza gumamo, numuhebe gumamo, mu bibazo gumamo, no mwihamwa gumamo, mu migisha gumamo, harabahora bavayo, mu migisha gumamo, iya gumamo. Haleluya, haleluya. Imana ibahezagire. Umwaka ndabipfurije yuko ibintu byose turondera nta handi biri. Intsinzi yacu iri mu kwizera udashingiye ahandi, ariko kuri muri Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha.